Bakunzi mwama mudukurikira mu ijambo ry'Imana, turabaramukije amahoro ya Kristo. Mu nkundire dusanga ijambo riri mu Bigalatiya igice ca 4 umurongo wa 28 duca dusimbira ku 31. Handitswe ngo, namwe bene data muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yarari. 31. Nuko bene data ntituri abana b'incoreke, turaba wa mugore bwite. Reka ndakubwire, wewe umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, uyu mugisha ni gwawe. Wowe utarakira Yesu ndakwifurije gukiza kugira ngo winjire muri uyu mugisha. Uyu Isaka watubarira ninde? Ni umwana yaje ku bavyeyi bari bamaze gusaza. Aburahamu yarafise imyaka 100, Sara afise 90. Yuguruye inda zari zarugawe. Ndakwifurije nka Isaka wa kera, wugurure ivyari vyarugawe, uzanire umugisha n'ibitwenge umuryango wawe. Uyu Isaka yavyaye ku myaka 60, isi yavyaye ku myaka 100. Nuvuga ngo ivyananiye abiwanyu wewe ubikize. Aburahamu yatangure ku mwana umwe, ariko Isaka yavyaye amahasa. Ndavuze ngo ugwizwe kandi ugwire. Uyu Isaka ngo abiba muri ico gihugu mu kigoyi, mwitangura igice ca 26. Ndavuze ngo nawe uze wimbure uronka abandi baburiye. Kandi mwitangura 25 umurongo wa 5 handitse ngo nuko Aburahamu ahivyarase vyose Isaka, ngo ariko abandi bana abaha ingabire arabagabira. Ndavuze ngo abandi baronka ibintu, ariko ugubye isoko y'ibintu. Naho utoba urabironka ubu, wizere ko wahawe umugisha nk'uko Isaka yarari, aba ariko nawe uba. Ndakwifurije umugisha, Imana iguhezagire. Murakoze kudukurikira. Amen.